kutitanga jandaje ntivyumvikana je umbarire teni je ndagufitiye ukummpamagara utsubira amatelefone ngayaguma cane ako umpamagara atacumbarira je ndagufitiye ideni riye mbarira jewe mbarira ikintu nakononeye ndagikuriye none kuhamagara ni bibi. Ijambo rya Kristo ribe muri mwebwe rigwiriye ribemwo n'ubwenge bwose mwigishanye kandi mutibagiye guhanurana. Ijambo rya Kristo ribe muri mwebwe rigwiriye ribemwo n'ubwenge bwose mwigishanye kandi mutibagiye guhanurana. Mbega ko numvise ngurigisha wabibwiwe nande wabihawe nande? Erega wabimpaye nawe yarabiguhaye, nabihawe n'ijambo Abikolosayi 3:16. Sogo mbese ko kutitanga jandaje ntivyumvikana je umbarire teni je ndagufitiye umpamagara utsubira amatelefone ngayaguma cane ako umpamagara atacumbarira je ndagufitiye ideni riye mbarira jewe mbarira ikintu nakononeye ndagikuriye None kuhamagara ni bibi. Sogo Kujukaze naho ko bari kunyuzukuza kandi zonoza nemera mugitwanje uramamagaye sasa turampamagaye nije uramamagaye isaha yari yose kumuhamagara ko mwutsuko none je umbaririke nagomba tuganire ku ijambo ry'Imana. ijambo ry'Imana je naryo vineye so kumviriza jewe ndazi ko mpagaze mbere mpagaze nka inkuru y'imashini jewe ndavugishwa jewe nderekwa ndasobanura nta nkora je siniba je sisambana none ijambo ry'Imana je ntaco ndarikendereye ko jewe ndiyizi jewe ko ntacangora. None reka ndagusabye imbabazi rero jewe ngirira ikigongwe kujukaze gutyo nukuri ndakomye amashi ndagusaba imbabazi. Sogo je nakubwiye je ko nizigiye ko jewe nkijijwe imbabazi ngizoja zikuhaye mugabo ngiriye ko ndakwiyama nukuri n'umusi warimwe utazusura je kuko mungora umpamagara nyutsukuza. Murakoze urumva ikinezereye mugabo nuko numvise uhagaze neza kandi ikindi kinezereye nuko ngiriye imbabazi. Bose ndazikubwire kandi je ndazi ko mpagaze ndahagaze neza Kuhagaze neza rero n'ubundi reka tugire dusanga iryo jambo. Ijambo ngomba ko tuganirako ni ijambo riri mu cete Pawulo yandikiye Abikorinto icete ca mbere igice c'10 umurongo wa 12. Ego icete ca mbere Pawulo yandikiye Abikorinto igice c'10 umurongo wa 12 aravuga ngo nuko rero uyumvira ko ahagaze niyubare ntagwe. Ego ijambo urumva rivuga ngo uyumvira yuko ahagaze yiyubare ntagwe. Hariho na bene data bariko baratwumviriza namwe nyene mwiyubare ntimugwe. Soko ndatsinzwe ahubwo nanje sanze nanje no gusaba imbabazi kuko navuga ngo ndazi ko mpagaze ngo ndazi ko atakibazo mfise none ko ijambo ry'Imana sanze rivuga ngo uyumvira ko ahagaze nawe yiyubane ntagwe. Aha nukuri ijambo ry'Imana nukuri riratomoye neza kandi namwe murakoze ko mungiriye imbabazi namwe mukasaba imbabazi ko dusabanye imbabazi gamwuzuko nukuri tusangira ijambo ry'Imana tumeze neza kuko hariho n'abariko baratwumviriza burya hari abariko barabiraba ariko bariko barabira ijambo ry'Imana. Ijambo ry'Imana umva rirabivuga neza rirabitomora yuko ubuhagaze yiyubare ntagwe kandi ngira urabizi uburyamye yashobora kugwa.
asanzwe aryamye hari ushobora kugwa aryamye oya ntibishoboka rero iri jambo ry'Imana ni ryacu erekana jewe ndahagaze mu bisanzwe erekana je nari mpagaze ariko maze kubona iryo jambo naciye mbona ko tworisangira n'umuzukuru wanje tukarisangira kandi n'abaturaba kuri uno muhora wacu yego urumva rero uhagaze yiyubare ngo ntagwe ikindi twomenya rero twarigeze kuganira yuko ijambo ry'Imana ari imfungurwa ijambo ry'Imana urumva ko ari ibyo kurya igihe Satani ariko aragaragaza Yesu yaciye amubwira ati erega harizwe yuko umuntu adatungwa n'indya gusa ariko atungwa n'ijambo riva mu kanwa k'Imana bikaba bigaragara neza yuko rero iyo umuntu atakagwara afise mu mubiri ameze neza atanamwe afise umusonga mbega yoca reka kurya ati ko nkomeye nta bindi aguma afungura nico gitumana n'ijambo ry'Imana mu gihe uhagaze neza umeze neza uvuga neza atavyaha uteza kumva ijambo ry'Imana yego rirakenewe kuko urumva ko ari ivyo kurya ivyo kurya navyo urumva ko vyama bikenewe ivyo kurya ijambo ry'Imana niyo ndya y'umukristo yego umukristo aguma kwa maronka ijambo ry'Imana kugira ngo ashobore kugwana anesha Satani misi yose arondera bajya nyene bahagaze neza kuko bariya badahagaze neza ntaca barondera ko kuko nabiriwe bajya nigwiwe ntaca bakeneye ko ariko wewe uvuga yuko uhagaze neza Satani ni wewe arondera kugira ngo akugwishe agukure muri bwa bwiza bw'Imana nico gituma rero ukwiye kwama urondera ijambo ry'Imana soko nukuri ahubwo urakoze kandi ndanezerewe kuri rino jambo ry'Imana ubwiye kuko ibisivyo nahora niyumvira nakuma niyumvira ngo ko mpagaze ko atavyaha nkora ngo nta bindi mugo ndumvise ijambo ryo kwiyubara kwiyubara ico gihe bavuze kwiyubara nuko wama uronka ijambo kumva ko ari bifungurwa kandi nivyo bikigwanishwa ko ari kigwanishwa rero ugomba kwa mugifise kwiyubara kugira ngo Satani ntadukure mu bwa bwiza bw'Imana Satani yamaturondera kanya ku kandi igihe abona yuko duhagaze neza nawe nta kindi akora mbere twabivuganye ko Satani hari ikindi ko akora ukuzimiza abantu gusa ararima Satani arasenya Satani aravoma Satani igikorwa ciwe nico kuzimiza abantu kugira ngo abakure mu bwiza bw'Imana nico gituma rero tukwe kwa maturonka ijambo ry'Imana uno musi ushobora kurongera icyo karonka irindi uno musi warongera icyo karonka irindi kandi ugasanga ijambo ry'Imana riragufashije rigukuye aho warugiye kugwa rikakuvyura rikakubogora warugiye kugwa rikabogora rikawugarukana mu bwiza bw'Imana nuko rero aho uri hose uze wame wakira ijambo ry'Imana uze wamurisoma kandi ijambo ry'Imana biraryoha mu gihe abantu barisangira ari babiri nkuko turisangiye turi babiri biraheza bikagira ikimazi nawe rero ngira ngo ugire icyo ubwiye abantu kugira ngo bumve ukuntu bakwiye kwifata imbere y'Imana cyo numva novuga abantu bakwiye babwire semerero babwire ndagomba mbwire abantu bariko baradukurikirana bariko baratwumviriza banatubona nabo bakwiye kwama biyubara umuntu akama yiyubara ahari hose nkuko twari tumaze umwanya tuvyumva ko twabiganiriye n'uyo mutamasoko ku ruwanje tumenye neza yuko Satani aturondera ijoro n'umurango Satani ntakubita urugohe aguma arondera abo yonyikiza kugira ngo baze bajane kubabaranwa nawe nico gituma rero wewe wamenye Imana ukwiye kwiyubara ukama wiyubara mu gitondo ku murango mwijoro ukamenya ko Satani wewe aguma kurerekeye yagufi kugira ngo ashobore kukuzimiza Satani arahazi muri bwa bugingo budashira tuzohava tubamo hajya ahantu yaba bibera mu mahoro banezerewe bashimagiza Imana baririmba nta ngwara ntaki bari bamerewe neza
Yego. rero satani rero ya nzigo yiwe rya shari ryiwe aravuga ati bariya bantu nibaze bicare hajyana nibanjaneyo niko kazi kiwe kugira ngo atuzimize arahumba arabesha tuzomutsinda mu izina rya Yesu kurya nyene Yesu yamutsinze nako tuzomutsinda satani turagutegetse imbere yacu nuka kutugira ibyo tubwira turakwagiye raba ingene twa dutanguye tumeze nabi ariko Imana nayo yabibona satani hajya yaryohewe ngo abandi abafashe abako batanguye kubabara ko batangiye kumva umenga ntibanezerewe aha ndabafashe hajya yamaze kuvuga ati aha ndabafashe mugabo satani twagutsinze mu izina rya Yesu namwe rero muriko muratwumviriza n'ukuri kose mwabonye yuko mugiye tumvikana kandi musabana imbabazi kugira ngo ibyo satani yarazanye bice bitsindwa muri ako kanya nyine mwami musabana imbabazi kugira twabigenjeje mu gusabana imbabazi bigatuma bigenda neza tugasangira ijambo ry'Imana tumeze neza atangorane tumeze neza twumva yuko twisohora mu ijambo ry'Imana duhagaze neza atangorane nuko rero tukaba twobasaba rero mwebwe muri ko twumviriza yuko aka kantu mwogahereza abandi nabo bakumviriza nimurabe gusa mwenyene ahubwo murabe muce muhereza abandi ego muzoba mukoze muzoba mugize neza muzoba mwaguye ubutumwa bwiza muzoba mwaguye ijambo ry'Imana kugira ushobore gushika kure cyane abantu baryumve abantu baritamire mwumvise ko ari ibyo kurya rero mbega ubirose uri wijyana wenyine oya musangira n'abandi mbere mu imfungo zisangiwe n'abandi ngo nukuryoha ziraryoha n'ijambo ry'Imana muke musangira muri benshi nukuryoha riraryoha nuko rero urumva yuko ari ibintu byiza kandi vya mbere kandi bimeze neza yego murakoze rero hanyuma rero mugabo sinzi yuko ko mwihuta cyane oya si cyane kira twese ego kira ntangorane ego hanyuma rero n'abandi bose ubabwirira ijambo igihe bahagaze neza kugira ngo bakomeze guhagarara neza nuko bahagarara mu ijambo ry'Imana bari mu mfungurwa bagaheza rero bakiyubara mu byo bavuga bakiyubara aho baca bakiyubara mu byo bakora bakiyubara mu bikorwa byabo kugira ngo satani ntava bicamwo kugira ngo abazimize babuze bwa bugingo butazoshira kwiyubara rero umva ko ari ikintu cyanyenegwa kwiyubara umuntu ariko aragenda uri mwibarabara ugenda uhumirije zimira cyo gituma ugenda ukanyura ukiyubara kugira ngo ntave ugira ingorane mbega hariho ndakwereke akantu gatoya uravye wo kuzanira akayira kangana ni santimetero 200 ndakabona soko ndakabona nyene kangana kabona ako kana gaca gashira hejuru y'uruzi ako kantu wewe ukaja gukira oya soko embwira wokaja gukira uriyuba rukagite aha hantu nibikuru oya usino cyane cyanye ari ahantu hari manga wogenda ugaca impane iyo manga ukegera neza oya bahita ugaca kure ukiyubara kuko ntuhave ukorokera muri iyo manga nuko bimeze namwebwe mutwumviriza rero mwiyuba ntimukorokere mu manga mumenye ko bari hejuru y'imanga mumenye ko muri hejuru y'imanga nimuze muhave mubura bwa bugingo budashira aho tuzoba turiho tunezerewe imyaka n'imyaka atangorane tuhimbaza Imana gusa turi imbere ya Yesu tunezerewe umva yuko bizobiryoshe cyane nuko rero turabasezeye mukomeze kumererwa neza Imana ikomeze kubahezagira murakoze. Ijambo rya Kristo ribe muri mwebwe rigwiriye ribemo n'ubwenge kose mwigishanye kandi mutibagiye guhanurana. Ijambo rya Kristo ribe muri mwebwe rigwiriye ribemo n'ubwenge kose mwigishanye kandi mutibagiye guhanurana.